Ndabaramukije kaze mu kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Muri rino sasa risanzwe rya Ndamukiza uyu mwaka wa 2024 inama nshingamateka iri ku kivi muri vya bikorwa vyo gutora amabwirizwa meza ku neza ya bose. Muri kino kiganiro turagaruka ku nteguro z'amabwirizwa 6 zizwe zongera ziremezwa n'inama nshingamateka muri indwi irangiye. Muri zo hakaba harimwo integuro y'ibwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi hamwe n'integuro y'ibwirizwa rigenga amasezerano yo gufashanya muri rusangi hagati y'u Burundi n'igihugu ca Gabon. Nkaba nongeye kubaha ikaze. Amande aharugwa hagati y'ibihumbi 500 n'umuriyoni n'inusu y'amafaranga y'amarundi niyo agiye gusubirira igihano cyo gufungwa kubamenyesha amakuru bazoba bagiriwe n'amakosa y'umwuga wabo. Ivyo ni bimwe muri bishasha biri mu nteguro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi gizwe n'inama nshingamateka ku munsi wa 2 igenekerezo rya ndwi Rusama uyu mwaka w'2024. Ariko naho biruko nkuko vyamenyeshejwe n'umushikiranganje ajejwe ivyo kumenyesha amakuru Leokadi Ndacayisaba, ibindi vyaha nko guhamagarira urwanko ruhagaze ku rukoba n'ubwoko hamwe no guhungabanya umutekano w'igihugu bizohanwa hakurikijwe igitabo mpanavyaha c'u Burundi hamwe n'ayandi mabwirizwa avyerekeye. Ikindi gishasha nuko iyi nteguro y'ibwirizwa igitomora ivyerekeye ya maradiyo yegereye abene gihugu bita les radios communautaires, aho usanga akoresha abakozi b'abakorera bushake batagira amasezerano y'akazi. Iratomora kandi bijanye n'ibinyamakuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi kuko biguma vyiyongera uko iminsi itera igenda. Ibwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru yari rihasanzwe hari ivyo ritari rivuga. Arico gituma muri bishasha byashizwe muri iyi nteguro y'ibwirizwa twovuga ibi bikurikira. Hariho ukwisunga umuzo w'imenyesha amakuru bikoresha ubuhinga bwa none cyo twita media en ligne hamwe n'ibimenyesha amakuru byegereye abene gihugu ya radio communautaire. Hariho ugukomeza uburenganzira kubimenyesha amakuru hamwe n'abamenyesha amakuru n'ivyo bategerezwa gukora muri uwo mwuga kugira ngo bawurangure neza. Hariho gutomora neza ibijanye n'ikibanza cohabwa sinema amareresi hamwe n'ibihayanishwa publicité kubijanye n'ibimenyesha amakuru. Hariho guhanisha amande ivyaha bimwe bimwe bikorwa mu mwuga wo kumenyesha amakuru umuntu atarinze gufungwa. Aha twovuga nk'ibitutsi, kudodobereza umuntu, gutyoza, kubesha n'ibindi. Hariho uburenganzira ku mwene gihugu nk'iyo umumenyesha amakuru yamurengeye akarimbi mu kuvuga kubiraba ubuzima bwiwe, kwerekana amasanamu y'umuntu yakorewe ivyamfurambi n'ibindi hamwe n'ingene ivyo bihano vyohanwa. Mu bibazo vyagiye birabazwa n'abashingamateka harimo cane ikijanye n'uburyo bw'ibimenyesha amakuru, aho babajije ibijanye n'amafaranga y'akarusho yagenewe ibinyamakuru uko atangwa hamwe n'imishahara y'abamenyesha amakuru. Akambere kajanye na fond bavuze yarijejwe gufasha abamenyesha amakuru. Iyo fond noneho bahabuze iki kugira ngo babafashe mu ntango? Mbega ico cari kibuze kugira ngo babafashe n'iyo fond ubu nikizoba kiriho? Kuko turavye amahera ari alloué à ces fonds, turaba na la multitude de médias ziriho, mubona yuko ayo mahera atongerejwe muzoyakwiza vy'ukuri abamenyesha amakuru. Nyakubahwa Minisitiri, amaze imisi havugwa ko abamenyesha amakuru ataburyo bukwiriye bafise butuma barangura neza umwuga wabo
maze hagaturwa ibisabo ko leta yofasha mu bivuga ko iki. Aho umushikiranganji yishuye ko ibinyamakuru ari vyinshi ayo mafaranga atobikwira vyose, ati ariko uko amafaranga abonetse ibiba biri ku rutonde biraronka mu kurindira ko ibindi bishikirwa. Kuvuga ko umuntu mu gisata arimo akwije uburyo busabwa kugira ushobore kurangura imigambi yose n'amaprograma yose n'amaproje yose uba warihaye ni ikintu kigoye, ariko hari utwigoro tutari duke leta iguma ikora. Leta iraje ikigega ingene kimeze igasabikaniriza bose, kuko nta mwana n'ikinono, twese dukora ku neza y'igihugu no ku neza y'abene gihugu. Rero nico gituma leta iguma igira utwigoro kugira ngo yongereze. Murabona ko no muri fond d'appui hatanguye 60 million mugabo iraduza igashikana kuri 115 million. Twizera yuko n'utundi turusho tuzogenda turaboneka uko ikigega kizobomboka, niko leta bagenda baradutunganiriza. Sibo bonyene rero ico novuga nuko nk'amamedia yo communautaire nk'uko benshi babigarutse ko usanga ari amamedia yishiriweho n'abene gihugu bagiye hamwe kugira ngo aha mwako karere hashobore kuba iradiyo canke televiziyo, ugasanga rero uburyo bakoresha buva muri bo. Ariko ico no kwishura nuko twebwe turiko turagerageza gufasha, ntituraba ngo les médias publics, twebwe turicara tukafixa les critères de sélection ku mwaka selon ibikoresho byaguzwe, tugaheza tukabapartaja bose turavye ivyo twashoboye kuronka. Abataronse umwaka tukazobashira kuri liste y'umwaka uza gutyo. Article 50 nayo yavuze vyerekeye salaire décent, ariko twe twakidefinishije muri lisanse yuko umuntu yoronka agashaka agashobora gutuma abaho akexerisa uwo mwuga wo kumenyesha amakuru, atari ko arasaba uwo muntu yaragiye kurondera ko amakuru, kuko murumva yuko ya independance na ya liberté izoba atakiyubahirije. Ariko uwumukoresha amuhaye agashahara akamuha déplacement kugira ashobore gushika hahandi arondera amakuru, akamuha ibikoresho, murumva ko muri ico gihe azoheza akarondera amakuru agononokewe, atariko arasaba canke ngo akoreshe ubundi buhinga atari bwiza tutifuza yuko bakoresha. Ikindi cagarutse kijanye n'ayandi mabwirizwa ashobora guhana umumenyesha makuru, abashinga amateka babona ko yohava yinjira namwo. Hano jewe nca mbona yuko dufise amategeko atatu umuntu ashobora kwisunga mu bijanye no guhana kumenyesha makuru yo bakoze ibinyuranye n'ivyo amategeko agenga umwuga avuga. Ariko iciza nuko iyi nteguro y'uno munsi iraba ku bafise umwuga wo kumenyesha amakuru gusa. Hanyuma kandi turafise na code penal ihana uwo muntu wese akoze icaha, kandi tukaca tugira n'itegeko ihana abakorera ivyaha ku mbuga ngurukana bumenyi, cybercriminalité. Ikibazo rero mfise nyakubahwa mushikiranganje nagomba kutahukirwa, mbega muri bino bihano tubona muri no ngingo ya 81 uza gusanga kandi ingingo zigenga cybercriminalité hariho ibihano navyo nyene bishobora guhanishwa umumenyesha makuru canke umuntu wese yakoze ico caha gikoreye ku mbuga ngurukana bumenyi. Nkabaza rero nti mbega uwo bakorewe ikosa agaca yitura ubutungane yitwarira umenyesha makuru, uwatanze ibirego yatanze ingingo ivuga muri cybercriminalité, mbega muri uwo mwanya umucamanza yoheza akisunga ingingo iyihe? Umushikiranganje ati mu gutegura iri bwirizwa twarisunze nayo yandi, ati azokuzuzanya. Aha novuga yuko iri tegeko rije rifasha kuri kategori y'ibihano bizohabwa umujournaliste ku bintu kanaka, mugabo Solane exclupa ko akoza yandi makosa bizohanwa n'ibindi, no kuvuga n'ayandi mategeko yarahasanzwe. Nico gituma rero tutogira ubwoba nimba ko directorale yarazanyemwe ati umujournaliste birabujijwe yuko azovuga amakuru, azotangaza amakuru bataregeranya amakuru yaho hantu ngo babivalida babijejwe. Murumva yuko nkaho ko directorale izokimuhana arenze kuri ivyo.
cybercriminalité nawe nyene harimo ibihano nababwiye yuko mu gutegura aya mategeko yarasanzwe ahari twarayisunze mu gutegura ibibwirizwa rero ntitwogira amakenga yuko hazohava haba ama contradiction ahubwo aya mategeko aruzuzanya. Ku kijanye rero n'uburyo bw'abamenyesha makuru nyeniteka umukuru w'inama nshinga mateka ati dukwiye gutandukanya abamenyesha makuru babigize umwuga hamwe n'abandi bakora ku munsi barondera ico rirenza. Nayo za radio zegereye abene gihugu nazo ati nizitunganye mu buryo. Kibazo gikomeye gutandukanya umumenyesha makuru akeneye kubaho ataruva ngo n'umunyamakuru abikora nk'umwuga. Hariho les professionnels abanyamakuru professionnels n'abanyamakuru basanzwe ari ibintu byo kwidebura kugira ngo babeho umunsi ku munsi ari nabo no munsi kumbure bashobora kuba bahindukamwo bamwe bakavuga ko bashoboye kwiga sur le tas bakavyiga bariko barakora bagahinduka abanyamakuru hanyuma bakabana amakarata. Mugabo ikibazo kigumamo ni cya kindi ibyo bintu bibiri umunyamakuru yabigize umwuga professionnel n'umunyamakuru abikora kugira ngo abeho. Aba rero babiri baratandukanye. Iyo muni muza kugira ivyo mu banda yamwiyumvira kuri kino kibazo mugere mwiba abanyamakuru babaho bakora ubunyamakuru kugira ngo babeho gusa atari umwuga. Abo rero igiye kubashiraho ukababwira ngo le droit le devoir ibyo bategerezwa n'ibyo ngene batezwa kwigenza rimwe na rimwe usanga bigoye kuko uwo munyamakuru abaho umunsi ku munsi akeneye kuba umunsi ku munsi kuba amakuru ategerezwa kuba amakuru koko yimbitse si naco ashira imbere we akeneye kubaho. Baratandukana n'abanyamakuru professionnel babigize umwuga. Aha rero turiko turavuga amabwizo amategeko mwabifatanije byose bica bigorana rero kugira ngo mutore inyishu na ibyo muvuga niyo tuvuga hano amande. Mbega urya munyamakuru abaho umunsi ku munsi kuko barya babaho umunsi ku munsi baranakoreshwa ugasanga bakora n'ibintu batazi n'ibyo ari byo ubwabo kuko bavuga bati dukeneye kuba babahaye duhera dukeyi umuhaye duhera niwamutuma umuhaye duhera niwamutuma ivyo amutumye n'ivyo akora. Mbega bobo baca bahanwa gute? Amaradiyo communautaire ayo n'amaradiyo y'abene gihugu ariko aho ingorane zibera amaradiyo communautaire nuko amaradiyo ni ikintu kigoye kugira ngo gishobore kubaho. Amaradiyo ni ikintu kigoye uretse kongera ko kantu communautaire ni ikintu kigoye kizimvye kandi leta naho mwijya ngo leta igende iziba nta buryo yoronka bwo kubeshaho amaradiyo communautaire nta buryo yoronka. None nk'ubu ho nyengera ngo hariho menshi cyane kandi ayandi ariko aravuka. Mugabo igikomeye nukwitunganya radio communautaire nukwitunganya. Aha ndabivuga kuko ni wacu nabo nicyo kibazo kihari bavuga bati none bizogenda gute radio izobaho gute radio communautaire izobaho gute? Twaciye tuja hamwe tureka turondera uburyo duterere gutyo radio ishobore kubandanya ikora. Bamaze kuyica ijya nino hamwe no kwiga impinyanyuro zari zarungitswe n'umugwi w'amaho wari wayize kubwibanze banyakubaho bashinga amateka bakaba baciye bemeza iyo nteguro y'ibwirizwa 100%. Integuro y'ibwirizwa rimaze igihe kinini idahinyanyuwe no musi rero abashinga amateka muyemeje 100%. Izindi nteguro z'amabwirizwa zitatu zemejwe n'inama nshinga amateka zijanye n'amasezerano yo gufashanya hagati y'u Burundi n'igihugu ca Gabon zizwe ku munsi wa mbere igenekerezo rya 6 Rusama. Imwe ikabijanye n'amasezerano yo gufashanya muri rusangi, iyindi ijanye n'amasezerano yo guhanahana abakozi, iyindi nayo ikabijanye n'amasezerano mu bijanye n'ubudandaji. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro
yari yarungitswe na leta kugira atange isiguro kuri izo nteguro z'amabwirizwa yamenyesheje ko amasezerano nk'ayo yari yarabayeho mu mwaka w'1975 aho Uburundi bwarungitse abakozi batari bake muri Gabon gukora ibikorwa vy'amaboko, ariko ayo masezerano ntiyarama. Ubu rero ayo masezerano mashasha akaba aje guteza imbere ibisata bitandukanye nk'uburimyi, ubutare, amahinguriro n'umuyaga nkuba. Hazobamo kandi no guhanahana ubumenyi mu bisata bishingiye ku nyungu za bose. Imvo n'imvano ya mbere nuko agamije gutsimbataza imigendanire myiza hagati y'u Burundi n'igihugu ca Gabon, tuvomera amashurwe kugira kure atotahare n'imigendanire nuko nyene twamiza kugira ngo igende itsimbatara gusumba. Ica kabiri nuko amasezerano agamije gutsimbataza kwizerana hagati y'ibihugu vyacu ko ari bibiri. Nkuko mubizi amasezerano nka benaya n'amasezerano akogwa twishimikije kwizerana ku buryo hagize kumbure nk'igihugu kimwe muri bibiri kidashobora kuyashira mu ngiro nkuko vyateguwe, ntabwo ico gihugu gica gishengeza ikindi mu masentare mpuzamakungu byose bica mu kumvikana, bigaca bica mu mugwi twashizeho, umugwi wamaho ujeje gukurikiranira hagufi byo byishigwa mu ngiro yaya masezerano. Ubwa gatatu aya masezerano agamije gushira mu ngiro ya politike nshasha janye n'imigenderanire ishimikiye ku by'ubutunzi, ibyo twise mu rurimi rw'ifaransa diplomatie économique. Inkingi zitanu, ya mbere nuko dukora uko dushoboye kose kugira ngo dushoboye guhimiriza abagwizatunga bakava amahanga kugira ngo bazane imitahe yabo aha mu gihugu iwacu. Inkingi ya kabiri ni bijanye no guhanahana ibidandazwa. Inkingi ya gatatu ni ijanye no guhanahana ubukerebutsi n'ubuhinga bwa none byo twita mu gifaransa transfer de technologie, kugira turonke ubwo buhinga kugira ngo dushobore kuza turimbura cyane cyane mu bijanye n'uburimyi, dushobore kwimbura vyinshi mu mwanya muto no mu kibanza gito, ibyo twita diplomatie agricole mais aussi technologie agricole. Inkingi ya kane ni ijanye no guhimiriza barukera rugendo kugira ngo baza ari benshi mu gihugu, nabo nyene uko mubizi iyo baje birafasha, baraheza bagashobora gukoresha amahera yakava amahanga nga mu gihugu iwacu akadusahiriza mu bikorwa bimwe bimwe. Inkingi ya gatanu yo ya nyuma iyi migenderanire ihagaze ku butunzi niyo gushiraho cyo kwita inyubakwa za rutura zikenewe mu iterambere mu bihugu nka vyose. Mu gihe abarundi bari bagiye gukorera muri Gabon mu mwaka w'1975 bahaboneye amakuba menshi, aho twavuga nk'ikirere caho kitaboroheye, abandi bagahigwa n'abafaransa babona ko baje kugwanya inyungu zabo. Abashinga amateka barabajije umushikiranganje ko abogenda ubu nabone batazohura n'ingorane nk'izo, nkuko hari ibihugu vyibonekeje ko abarundi bagiye gukorerayo bafashwe nabi. Leta yaragizanye amasezerano na Gabon 2025, hanyuma abarundi baragenda, mugabo twumvise ko bahuriyeho n'ibibazo kandi ko tuvyibaza leta ntacyo yoshobora kuba yarabamariye kinini. Tukivuye muri rusangi rero murabizi mwese abarundi bigo baragenda mu bihugu by'abarabu bagiye gukora akazi, mugabo bakaba bariko baratakamba batabaza yuko abakoresha babo kumbure babageramiye. Ikibazo canje kuri ico ni iki, nyakubahwa mushikiranganje ngo waserukiye leta, mwoba mufise imigambi iyihe yo gufasha abarundi baba bagiye gukorera akazi mu bindi bihugu iyo bari mu ngorane? Umushikiranganje yabishuye abaremesha ko ibihe bigenda birahinduka, ubu abakozi bazoba bakingiwe. Navuze ko amategeko tugira ubu bayubatse, navuze abariyo protection sociale, protection mu bijanye n'agateka kazi na muntu na protection mu bijanye n'ivy'akazi, hamwe n'ingene bagenda impapuro z'inzira, ingene bashobora gutahukana amahera yabo n'ibindi. No mugira yuko muri rusange nko mu gihugu ca Arabie Saoudite tumaze kurungika abashika hafi 4,000 barenga gato kuva mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze muri aya masezerano duherutse kugirana nabo, mugabo hakaba ariyo n'abandi bashika hafi 6,700 bari bagiye bidaciye mu mategeko, mugabo bariyo bariko barakora. Vyumvikana yuko dufise
abashika hafi ibihumbi 12 nababwira yuko ugira ingorane n'umwe canke uriya birashika ko umurundi yagiye muri Arabie Saoudite agira ibibazo rimwe na rimwe bimuvuye ko canke bivuye kumukoresha mugabo kenshi turatora inyishu harabagira ingorane tugeze tukabatahukana no ngahi wacu ko mubizi mu mazu yacu hariho abayaya n'ababoyi burya si twese tubafata neza biva ku muntu bikavana n'umuryango hari abafatwa nabi badahembwa bakubitwa mugabo muri rusangi abaturungika bagenda bakingiwe si nka mbere ku by'ukuri biko bigenda neza gusumba uko byahora. Mu gihe igihugu ca Gabon cagutse ariko kikagira abene gihugu bake bashobora kurima amatongo yaco, abashinga amateka bati Uburundi bwari bukwiye gushira imbere gusaba ko abarundi boja muri Gabon kurima ayo matongo. Baravuga yuko Gabon ifise uburinganire bwa kilometero kwadrato ibihumbi 267 n'amajana 667 akaba kandi kibamwo abantu bangana n'imiliyoni 2 n'amajana 3 gusa. Baravuga kandi yuko ico gihugu gikikujwe n'amashamba ku bice 88% kandi baravuga yuko bimwe bita produit intérieur brut ku mwene gihugu ari $8 n'amajana 820. Bakavuga kandi yuko Gabon itunzwe na petrol na bois hamwe na manganese. Bavuga kandi ko au niveau d'urbanisation bimwe byo gutunganya ibisagara abantu 80% baba mu bisagara. Rero turiko turaraba turabona yuko ico gihugu gifise ikibanza kinini cyane cyo kurimamwo igirizwa ryaje ngaha rishobora gufasha ko ibi bihugu byacu Burundi na Gabon bishobora guteza imbere abene gihugu biciye mu guhanahana ubushobozi. Tagiye twaje mu makoro nkayo maremare y'ibihugu vya kure nagira amazi mushikiranganje yuko nk'ubu umuntu aravye abene gihugu b'abarundi benshi bibereyeho kubera ubwirimizi kubera iki mutoshira imbere amakoro ajanye n'ibintu by'uburimyi nk'iki gihugu ca Kongo mbona gifise ibitara binini cyane cyane igihugu ca Tanzania. Abarundi n'abantu bakunda gukora burya mwogira ndeza ko mukagerageza mukavugana n'abategetsi isi ntiyimuka abantu baragenda bakarima bakimbura bashobora no guca bashora muri ico gihugu nyene. Cyo mugira nuko amasezerano kubijanye no guhanahana abakozi ataraba abarimyi gusa araba n'abandi barundi bafise ubundi buhinga haba buvuze canke abatwara imodoka abubatsi hirya no hino bivana n'ico igihugu ca Gabon gikeneye. Mwico gihe baraheza bakatubwira ati mu isoko ryo muri Gabon hakenewe abakozi naba bakeneye ubuhinga n'ubu tugaheza tukabarungika. No mugira yuko twaramaze kuvugana n'igihugu cyo muri Kongo kugira ngo dushobore ku exploiter la plaine de la Ruzizi kuko kuri kote ya Kongo ntiyarimye hari vide muga kote yiwacu hariko haruzura hararimye. Nibaza yuko ico kibazo harasigaye gusa ko abashikiranganje bajije uburimyi bahura kugira ngo bashe kuvugana details zijanye nayo masezerano twagiraniye nabo. Uwa Kongo aramaze kuza ngaha uwino nawe turarinde ko agenda muri Kongo byumvikana ko muri aka kanya bakirindiye leta adashaka kujayo turindiye tubone uzoba ministre de l'agriculture hama dushobore kumungikayo bavugane ingene twoshaka kugira exploitation rationnelle ya plaine de la Ruzizi. Biri mu bintu twavuganye kandi twese dufisemmo inyungu. Kubijanye n'amasezerano nkayo yama yashizwe ku mukono hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu abatowe n'abene gihugu bati mbe mushikiranganje mwotubwira uburusho amaze kuzanira Burundi. Ntihenze hari amakoro menshi amaze guca ngaha muri iyi legislature aje gusigura na cyane cyane ko tuko turinjira mu bya budget programme mbega umusaruro uva muri ayo makoro ungana gute uri hehe tubona hehe. Nashaka rero kubaza ikibazo ca mbere mbega ayo makoro yose tuguma dusinyiranira nyakubahwa mushikiranganje muraheza mukagira ico no kwita isuzuma evaluation de la mise en œuvre ndetse et de production des résultats umusaruro uvamwo kuri ayo makoro yose tuba twasinyiraniye kuko ni menshi kandi meza cyane. Umushikiranganje yishuye ko amasezerano yose atazana inyungu z'amafaranga ahubwo hari ayo guhanahana ubumenyi n'ubuhinga kumenyekanisha no kubahisha Burundi mu makungu. Mu bisanzwe
amasezerano dushaka ku mukono si amasezerano yose avamwo inyungu mu biharuro by'amahera mu bijyanye n'amahera kino kwita benefice financier. Hari amakoro usanga ari uguhanahana ubuhinga hagati y'ibihugu na cyane cyane nk'ibihugu usanga turi mu mugumwe w'ibihugu biri mu iterambere. Ikindi nacyo nuko n'amasezerano tuganira n'ibindi bihugu ku by'ukuri nk'ibihugu biteye imbere, ibihugu bya rutura, hari igihe badufasha mu buryo bw'amafaranga. Muri ico gihe twe turagira ibiganiro tugashiraho umukono kuri amasezerano, mugabo hageze kuyatanga ntaca mushikiranganje jejwe acaca mushikiranganje bujejwe ikigega ca leta akatuzanira kubahwa mu makungu. Inyuma y'ibibazo n'iminyanyuro zatanzwe, banyakubahwa abashinga amateka bari bashashe baciye bemeza izo nteguro z'amabwirizwa 100%. Ira amasezerano yoba hagati y'u Burundi n'igihugu ca Gabon mu bijanye no guhanahana ibicuruzwa yemejwe n'abashinga amateka 100%. Muri urwo rukurikirane kandi kw'integuro z'amabwirizwa zizwe zikongera zikemezwa n'inama nshinga amateka, reka tugaruke ku nteguro y'ibwirizwa rihindura amategeko agenga amashirahamwe ya leta hamwe n'integuro y'ibwirizwa rihindura amategeko akurikizwa n'ibisata vya leta vyitunganiriza ibijanye n'intwaro hamwe n'ikigega, yemejwe 100% ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 3 Rusama. Mumva n'ivano zizo nteguro z'amabwirizwa zashikirijwe n'umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona, yamenyesheje ko bishasha izo nteguro z'amabwirizwa zizanye ari uko inzego nshingwa ntwaro z'amashirahamwe ya leta hamwe n'izibisata vya leta vyitunganiriza ibijejwe n'intwaro hamwe n'ikigega atariko arinjiza amafaranga mu kigega ca leta zigiye gukugwaho, nayo imirimo yahora irangurwa nazo icikogwa n'inzego nyobozi zoba zirimwo nk'userukira abakozi. Muri ico gihe rero urwego rwari rujejwe gushinga amategeko ntigwitwararitse ingene amashirahamwe amwamwe atwagwa mu bijanye no gukora mu buryo bubereye kandi gushikana ku ntumbero. Ivyo bikaba vyatumwe muri iki gihe hashigwaho inzego nshingwa ntwaro, nazo zikaba zituma hasohoka amafaranga menshi mu gihe amashirahamwe amwamwe muri ayo atamafaranga yinjiza. Ibikuru bishasha biri muri izo nteguro nshasha uko ari zibiri, integuro ikuraho inzego nshingwa ntwaro zimwe bita le conseil d'administration mu mashirahamwe ya leta atamafaranga y'inyungu yinjiza ku mwaka. Muri izo nzego muri ayo mashirahamwe nako imirimo yahora irangurwa n'izo nzego nshingwa ntwaro byagaragaye ko yoca ahora akogwa na komite zo mu buyobozi zigizwe. Naho nyene bamaze kuzica ijya nino bakongera bakanyugwa n'inyishu z'umushikiranganje, banyakubahwa abashinga amateka baciye bemeza izo nteguro z'amabwirizwa 100%. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.